Reka ndabashimire kandi ndabahe ikaze mwese mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kubonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere by'usubira kubana namwe mwanywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza kubonesha kuri yanyu mukunda cane ya Isange TV. Muri iki gitondo rero tuzindutse tubatorokaniriza amakuru menshi cyane, n'amakuru ajanye n'umutekano, n'amakuru adushikiye amasoko yacu adutorokanirije ngaha mu Burundi, n'amakuru y'umutekano hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Amakuru dushikiriye muri iki gitondo nuko kuri ubu u Rwanda rwaba rwamaze gushira abasoda benshi ku mipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi. Ni nyuma yuko rero u Burundi butangaje ko ugomba gutera u Rwanda. Amasoko yacu mu matohoza yatohoje yatware ko mw'ijoro ryo kuri uyu wa mbere abasoda benshi b'u Rwanda bishikiye mu kibira, aho nyene ngo n'ibibunda binini ya byose ndetse n'abasoda b'abakomando bose bamaze kugushika mu kibira. Ubu rero intambara ngo ikaba yanyotanye canke se yatanguye hagati y'abasoda b'u Burundi ndetse n'ab'u Rwanda. Amatohoza kandi yatubariye ko ibi byose bibaye nyuma yuko umukuru w'igihugu c'u Burundi ndetse n'umutamukanyi we bari bamaze kujabuka canke se bari buriye rutemikirere berekeje iyo hirya muri Amerika. Nyuma rero nibwo rero igihugu c'u Rwanda camaze ngo guca cohereza abasoda benshi cane mu ishamba kimeza rya kibira. Nkuko rero amasoko yacu n'umundi yakomeje kubitangaza cyangwa se yabitohoje, murabizi neza ko mu minsi iheze umutekano w'u Rwanda n'u Burundi wari wamaze gutosekara. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye byatumye afunga imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Akaba rero ngo yari afise ubwoba ko nyuma yuko intambara yadutse muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo izoca yaduka no mu Burundi, yatakambye asaba amakungu ko yogira ico yokora ngo kugira ngo iyo ntambara iri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ibe yohagarara. Gusa rero ubwoba yari afise byaje gutuma ndetse ubwo yakiraga mu nama yakiragamo nyene abahagarariye ibihugu n'amareta yabo mu Burundi, yasiguye ko ngo intambara ya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo iteje ubwoba, ndetse anatangaza ko ngo nawe agiye guhagarara amagabo kugira akingira umutekano w'u Burundi n'abarundi. Byatumye rero afata abasoda benshi abacucagira ku mipaka ihuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ndetse na Repubulika y'u Rwanda. Perezida wa Burundi Evariste Ndayishimiye yagiriza u Rwanda ko barufatanya n'umuhari wa Red Tabara ngo guhungabanya umutekano w'u Burundi. Gusa leta y'u Rwanda yakana ivyo byose yivuye inyuma, ikavuga ko atana hamwe ihurira n'ujya muhari wa Red Tabara uhungabanya umutekano mu Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye vyatumye hagarika umubano ndetse n'u Rwanda. Hakaba rero hari haciye imyaka itari mike umubano w'u Rwanda n'u Burundi waratosekaye. Gusa abanyagihugu b'u Burundi baridoga bakavuga ko u Rwanda ari igihugu kibanye, ndetse abanyarwanda ngo ataruhara bafise kuba umutekano w'u Burundi waratosekaye, ndetse bakanamusaba ko yopfungura imipaka ihuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Perezida Evariste Ndayishimiye we yatangaje ko atazokwigera yongera kugirana umubano n'u Rwanda, ahubwo ko agomba kugirana umubano usesuye na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, dore ko mu bihe ari nacyo gihugu bumvikana kuko yama yanagihaye abasoda bo kugifasha guhangana n'ujya muhari wa M23. Turaza n'ubundi kunyarukira no mu yandi makuru rero ariko aravuga ngaha nyene mu Burundi. Burundi turaza kunyarukira mu ntara ya Bubanza, tubare ko
hari umudandaji w'inzoga ngo yoba yaciwe ihadabu y'imiliyoni 2 nyuma yo kudandaza ibinyobwa ku giciro kitagenywe na leta. Turaza kubashikiriza idonido y'ukungene ivyo byose byifashe ngaha mu Burundi. Reka twigarukire rero mu makuru yacu ajanye n'umutekano. Umutekano wongeye gutosekara hagati y'u Rwanda ndetse no Burundi. Ibingibi birasanzwe ni mu gihe rero perezida w'u Burundi yamaze kugara imipaka ihuza u Rwanda ndetse no Burundi. Ibi byose rero mukaba yarabikoze mu rwego rwo gukingira umutekano w'igihugu ciwe ndetse n'abanyagihugu. Gusa injyane n'intambara zirabandanya mw'ishyamba kimeza rya Kibira nk'uko amasoko yacu yadutohoreje amakuru ngaho nyene mu Burundi. Dunyarukiye ku rubibe rw'u Rwanda, twavuganye na bamwe mu basoda b'u Rwanda batubarira ko ubungubu bamaze gushika. Amasoko yacu nyene yaganiriye na bamwe mu banyarwanda avuga ko nyene ngo nabo bahagaze magabo biteguriye intambara y'u Rwanda ndetse no Burundi. Mu gihe Burundi bwoshoza intambara ngo u Rwanda rwoba rwiteguye kuyigwana. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo nyene leta y'u Burundi yamwagirizaga ko ngo yoba afatanya n'ujya muhari wa Red Tabara guhungabanya umutekano mu Burundi. Yatangaje ko ataho bahurira n'ujya mugwi wa Red Tabara guhungabanya umutekano w'u Burundi ndetse ibyo byose akaba yarabihakanye bivuye inyuma. Gusa u Rwanda nago rutangaza ko rwiteguriye intambara yose mu rwego rwo kurinda umutekano w'abanyagihugu ndetse n'iby'abanyagihugu. Dukomereze rero amakuru n'ubundi mu bijanye n'imibereho. Turanyarukira rero mu makuru hajanye n'ubudandaji. Mu budandaji mu ntara ya Bubanza biravuga ko rero haba hari akabare ko ku mugwa mukuru wa komine Musigati ngo karaye gasatswe ku mugoroba kuri uyu wa 2 Ruhuma 2025 n'abajejwe umutekano ngo bari kumwe ndetse n'abajejwe intwaro. Nk'uko rero amasoko yacu yatahoje amakuru ngaha nyene muri komine ya Musigati, batubare ko nyine ngo bamenye ko yariko uyu mudandaje nyine w'ibinyobwa ngo yariko aradandaza ibinyobwa cyangwa se inzoga za Bararundi. Gusa nyine ngo akaba yabikoraga mu kigegero ndetse ngo akaba yari yazamuye n'ibiciro by'ibyo binyobwa. Bivuga ko rero amasoko yacu yatohoje amakuru ngaha nyene ibi vyabereye. Bavuga ngo uwutaguze ifanta ngo ntiyaronkaga ikiyeri, Amstel zozo ngo vyari ikindi ku giciro. Muri iyo saha rero, muri iryo sakaro ryakozwe muri iyo komine ya Musigati, bivuga ko rero ngo basanze amakazi ya 12 n'amacupa 6 ya Primus yuzuyemo inzoga, amacupa 13 yuzuyemo Amstel, amakazi ya 5 n'amacupa arenga 22 yuzuye amafana. Ivyo binyobwa byose rero ngo byaciye bijanwa mu gipolisi na mwene ivyo nyene nawe akaba ngo ariyo yaraye. Musitanteri wa komine Musigati avuga ko yahanishijwe amande angana n'imiliyoni 2 z'amarundi nk'uko amategeko abisaba kugurisha ibinyobwa cyangwa se kugurisha ibinyobwa ku giciro kitemewe na leta. Iryo tegeko rivuga kandi ko ngo kurenza ko amafaranga 500 vyemewe kuwarishe ndetse ko ibiyo bikaba bigomba gukorwa n'uwarishe afise lisanse yarihiye ko imiliyoni 2, atari uko ngo amande abagomba kubangana nayo agomba kuriha. Reka rero ndabashimire mwese mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mwebwe mwoba mutarakanda sabone canke partage, reka ndabibutse muco mukandaho maze muraba bambere kubona amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Mu makuru turaza kubatohoreza amakuru kubijanye no kungere mu mugambwe CNDD FDD byifashe
aho rero kuri ubu injyane zamaze kuba injyane. Turaza n'ubundi kongera dukore amatohoza ku bijanye n'urupfu rw'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo, tuze kubabarira kuri ubu ngubu ukungene byifashe, ikiziga ciwe niba camaze gushika mu Burundi. Turaza kandi gukora amatohoza ku bijanye n'umutamukanyi w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, aho rero amasoko yacu aza kudutohoreza amakuru ukungene ivyo bavyifashe mu bitaro i Bujumbura, aho uyu mutambukanyi w'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD agwariye. Turaza kumva ikiyago ca Pacifique Ninahazwe ku bijanye n'ukungene ngo uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo yoba yaragambaniwe. Hari amasoko yacu yadutorokanirije amakuru araza kudusigurira uburyo bw'idonido ubwo kungene ngo yoba yarahawe ishano n'umutambukanyi wa Hussein Rajab. Amasoko yacu nubwo yamwegereye nyene avuga ko kuri ubu ngo Hussein Rajab yoba agira agaruke mu Burundi bivanye nuko nyene ngo yoba amaze kwivugana uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Turaza kubabarira ukungene kandi umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yoba yavuye mu gacirere nawe agasigura ukungene uyu munyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yahawe ishano. Turaza kubatohoreza amakuru ku buryo bw'idonido. Reka rero mbashimire mwese mwari mukurikiye amakuru y'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukuru cyane ya Isange TV, haba abadukurikira bari mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi, nk'abari mu ntara nka Kayanza, Karusi, Bubanza, Gitega, Muramvya, Makamba, Bujumbura, Rugombo, Rumonge n'izindi ntara zose zitandukanye nabashije kudondora zigize igihugu cacu c'u Burundi. Tutibagiye ndetse n'abadukurikira bari mu bihugu bibanye nk'u Rwanda, abari muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, abari muri Tanzania, abari muri Kenya, mu Buganda, tutibagiye ndetse n'abari hakurya y'amazi manini nk'abari muri Amerika, muri Australia, ndetse n'ahandi ijya nino kw'isi hatandukanye. Turabashimiye rero mwese mukunda gukurikira amakuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Ico nobasaba kuza muratwandikira hoba hari agakuru mushaka ko twoza kubashikiriza, tukaza kukabarira ku buryo bw'idonido, tukohereza amasoko yacu akadukorera amatohoza y'ukungene biba bihagaze. Reka rero mbashimire mwese mwari mudukurikiye mu makuru n'ibiganiro tubashikiriza ku mbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Gusa mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage, musangize amakuru yacu n'abandi bose batandukanye bajye babasha kuyakurikira, kandi nawe ujye ubasha kuyakurikira gatanu kandi. Reka mashimire rero amakuru y'iki gitondo, reka tuyasozere ngaha, tuze gusubira mu makuru yo mu kanya kaza kuza, tubaza kubakorera amatohoza kuri izo ngingo nkuru twari tumaze kubasigurira mu kanya. Nimukomeze rero kugira umunsi mwiza, muhahe muronke amakuru yacu nagasaga. Imana ikomeze kubana namwe kandi ikomeze kubarinda.